wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Iyo mana niwe mwami, Emmanuel niwe mwami, niwe mwami gusa, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, Emmanuel niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami w'abami, Emmanuel, niwe mwami w'abami, Emmanuel, niwe mwami w'abami, Emmanuel, niwe mwami w'abami, Emmanuel, Mambiso, Emmanuel, Mambiso, Emmanuel, Mambisa, Kamambitso, Emmanuel, Mambitsa, Kamambitso, Emmanuel, Mambitso, Emmanuel, Mambitso, Emmanuel, Mambitsa, Kamambitso, Emmanuel, Mambitsa, Kamambitso, oh, Mambitso, Emmanuel, Mambitso, Emmanuel, Mambitso, Mambitsa, Kamambitso, Emmanuel, Mambitsa, Kamambitso, Emmanuel, Urungami, Emmanuel, Urungamuganza bami, Emmanuel, Urungami wabami, Emmanuel, Urungami wabami, Emmanuel, Urungami, Rekufasha tumuhimu nuoma.
Mambito, Emmanuel. Mambito, Emmanuel. Mambita, Kamambito, Emmanuel. Mambita, Kamambito, Emmanuel. Mambito, Emmanuel. Mambita, Mambito, Emmanuel. Come on, church, Mambita, Kamambito, Emmanuel. Emmanuel, Mambita, Kamambito, Emmanuel. Nunga, Emmanuel. Emmanuel, Nungami wabami, Emmanuel, Emmanuel, Nungami wabami. Tragia. So, I am that I am. 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 Yes, I am that I am. Yeah, I am that I am. So, Kamambisa, Emmanuel. Mambisa, Kamambisa, Emmanuel. Nungami wabami, Emmanuel. Come on, church. Nungami wabami, Emmanuel. Come on, church. Nungami wabami, Emmanuel. Nungami wabami. Kandi tuzijigato umwami Emmanuel. Amashimeshe kuri umwami w'abantu. Hallelujah. Mana ishimwe, turashimiye abaririmbyi bacu kuri uyu munsi mwiza bakoze kudufasha mu mwanya wo kuba imbere y'Imana. Gice isaha yose n'inusu turi mu bwiza bw'Imana mu guhimbaza Imana. Ibahezagire kandi bagirire neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu benshi ndabizi ko muri abantu bakurikirana muraganira, abantu barasangira ama message menshi. Ni byiza gukurikirana, ariko kandi ni byiza naho kutibagira ikibanza cacu nk'abantu b'Imana. Inyuma yo gukurikirana uko ibintu bigenda, ugomba kwibuka yuko Imana yaraguhaye ububasha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndaguhaye ikaze rero mu nzu y'Imana, ndaguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uze duteramane hamwe mu ijambo ry'Imana ku kwezi kose, dusengera hamwe. Uretse ko tuzosengera igihugu, ariko kandi tuzosengera n'imitwaro itandukanye iri hagati muri twebwe. Kandi nditeze ko Imana igiye kuzana izindi ntaye zishasha nk'izimaze iminsi duha. Yesu ashimwe cyane. Nimba uvyiteze uvuge ngo amen. Haleluya. Luka igice ca 10 ku murongo wa 19. Luka 10 ku murongo wa 19. Mere ku murongo wa 17. Nuko bamwe 270 baragarukana umunezero bati mugenzi, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Iki gihe Yesu yarungitse abigishwa, ariko mu kubarungika bagarukana umunezero kuko Imana yari yabakoresheje ibitangaza. Birumvikana yuko iyo umwana w'umuntu asenze ubwa mbere akabona yasengeye umuntu aboshwe amadayimoni akirukanka, amadayimoni akamuvamo, umuntu akabohoka, biratera umunezero kubona ubushobozi bw'Imana bugukorera mugategeka ibintu bigakoreka. Ababigishwa nabo nkuko nawe bigushikira byarabanezereye cyane. Iki gitigiri caba ari 70
sinzi abari barasengeye abafise impwemu mbi zikabavamwo, ariko bagarutse imbere ya Yesu yabarungitse bagarukana umunezero yuko bashoboye gukoresha ijambo ryo gutegeka ibitangaza bigakoreka. Yesu amaze kubumva arababwira ku murongo wa 18, arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Subiramo iri jambo uti mbonye Satani. Ntibamuvuga Satani, nta muntu nta nemwe twege muri monde yacu Satani tumuvugana amadouceur. Iyo tumuvuganye tumuvugana violence na ferveur na ardeur. Moto bona siwe sana. Vuga uti mbonye Satani atibuka akorogwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwira yuko imbere yuko we experiment igitangaza c'Imana cyo cyose habanza kuba ugukoroka kwa autorité yari yo yose ifasha ubuzima bwawe. Nico gituma ashaka ko aya majambo uyasubiramo n'ubushizi bw'amanga. Haleluya. Arababwira ati mbonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Ku murongo wa 19 muramfasha kuvuga umurongo. Ndakwipfurije naho uri umukristo w'umunebwe gufata umurongo wa Bibiliya, naho woba utafise n'umurongo numwe wafashe ufate uyu murongo wa 19. Umurongo wa 19 tuzorinda tumara iminsi 30 nguma ndawugaruka ko ndawusubiramo kugeza ufate mu mutwe wawe kandi uwakire kandi Imana ishiremwo ukwizera. Haleluya. Aravuga ati ehe mbahaye ububasha. Ntiwari wavyumvise neza. Vuga uti mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpio, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoye. Mbwira umwicaye ngira nsubire kuvugira isezerano Imana yaduhaye, ngira nsubire kujyatura mu buzima bwanje no kujyatura ku gihugu canje no kujyatura ku mibereho yanje. Haleluya. Subira mutemba haye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Vuga ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Vuga ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Vuga ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Icyayi cyo cyose kiro kwira kugwanya ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Icyayi cyo cyose kitagendeka neza navuze ngo ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Vuga ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Ubushobozi bw'indwara, ubushobozi bw'ubukene, ubushobozi bwo kumugazwa, ubushobozi bwo gutakaza ivyimviro, ubushobozi bwo kutarema ivyimviro bishasha, ubushobozi bwari bwo bwose, ubushobozi bwari bwo bwose. Narahawe ubushobozi bwo kunesha, ubushobozi bwa nabahaye ubushobozi bwo kunesha ububasha bwa wa mwansi bwose. Mbwira umwicaye utatana kimwe kivuyemo bwose. Mubwira uti bwose. Mumbare utapana kufasa ura ya buruma, mubwira uti bwose. Haleluya. Nivyo waje wikoreye muri kino gitondo avuze ngo wahaye ubasha bwo kunesha vyose. Haleluya. Haleluya. Ubushobozi bwose. Ababigishwa bari banezerewe ko birukanya abadayimoni. Bari banyezerewe ko impwemu mbi zibumvira bagategeka zikahunga. Ariko Yesu ababonye arababwira ati si ivyo gusa. Igihe nabarungika hari kindi cabaye. Uretse ko abadayimoni bavuye mu bantu, ariko nabonye Satani akorogwa ava mu kirere ahategekera ahaganjije, namubonye atibugwa hasi. Hari kindi kireze cyo mwabonesheje amaso yanyu nakoze igihe nabarungika. Byantangaje kubona yuko ugukora kwanyu no kugenda kwanyu mwabona haye ububasha byashoboye no gutibura Satani. Ati kubw'ivyo ntimunezege gusa yuko abadayimoni babumviye, ahubwo désormais guhera uyu munsi mumenye yuko mwahawe ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpio. Ibi ni bikoko
sishaka kubiteba kuno munsi ariko nibikoko birepresenta ububasha cyangwa ubushobozi bw'umwansi ku rwego rwo hejuru. Ibi nibikoko bigaragaza ukuganza no gutegeka kwa Satani. Yesu aravuga ati nimuryohewe gusa ko abadayimoni babumviye, ariko ndabahaye autorite, ndabahaye ububasha, mugiye no kuvuguruza imigambi y'umwansi, mugiye no kuvuguruza amaproje y'umwansi, mugiye gutegeka ibintu mu buryo bw'impwemu, ibintu bigakoreka. Yesu ashimwe cyane. Yesu abamenyesha icyo abahaye, arinda kukibabarira, arinda kukibashikanako, kugira ngo ntibagendere mu munezero wo ku rwego rwo hasi, ariko batahure yuko bahawe izindi nkomezi zigiye kubatuma ibintu bikoroka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Reka ndakubwire, mu buzima ikintu cyose mu buzima kigomba kugaburirwa. Ikintu cyose mu buzima, umubiri w'umuntu kugira ngo ushobore rimwe na rimwe kurwanya indwara, hagomba kuba hariho ibyo wagaburiwe. Abasirikare bawe mu mubiri bagomba kuba bakwiye kugira ngo bagende baragwana n'indwara zimwe zimwe. Abantu bamwe indwara zibagira ko ubushobozi bwinshi cyane kurusha kumbura abandi, bivaye n'ingene imibiri ya bamwe ikomejwe kandi ifise bimwe yahawe bibatuma bashobora kuresista. Ubuzima tubayeho bwa mwisi yose hagenda hagaragara ubutandukane bw'abantu bufatiye ku byo abantu bafise n'ibyo abandi badafise. Umuntu iyo afise ubukerebutsi mu buzima, birafise ico bizana mu buzima bwiwe mu mibereho ya misi yose. Iyo umuntu yahawe ubumenyi mu bintu kanaka, canke iyo umuntu afise ingabire n'ubukerebutsi canke ubumenyi mu kintu kanaka, akigiramwo amahirwe kurusha abatagifisemwo ubwo bumenyi. Iyo umuntu afise ikintu kimwongerereza inkomezi muri domene yiwe, acika udasanzwe muri iyo domene ariko arakoreramwo, abihawe n'icamwinjiyemwo. Ubuzima butwigisha yuko, uravyumva, kugira ngo duhayanwe kandi dutere imbere, bamwe muri higa, abandi mwimenyereza ibi, abandi mukora amaformation, abandi mwongera ku mashuri yanyu, abandi mwiyegereza abafise ubumenyi. Igihe cyose ubuzima bwacu bugizwe no kugira ico twiyongeyemwo canke twinjiyemwo kugira ngo kidufashe koopera no gufonctiona mu buzima tubayemwo. Nico gituma nshaka kukubwira yuko rimwe na rimwe tugomba gusobanukirwa yuko naho ishengero ryahawe ububasha, hari ibintu bigomba kugaburirwa mu buzima bwacu kugira ngo ishengero ry'Imana abantu bashobore gukorera muri ubwo bubasha. Hari ico uba warahawe, ariko kandi ico wahawe kigomba kugaburirwa no gukuzwa kugira ngo mu kukibera amaso kikuzanira ivyamwa wifuza kubona mu buzima bwawe. Rero igihe tuje kuba imbere y'Imana canke igihe turondera Imana, si kugira gusanga ibintu bihinduke, ariko igihe tuje muri presence y'Imana ni kugira ngo Imana izi ivyo dukeneye, Imana izi imfungurwa n'amaregime dukeneye mu buryo bw'impwemu. Imana igiye kutugaburira no kutukomeza, kuko igihe cyose Imana ikomeza abantu bayo kugira ngo bakoreshe ububasha. Rero ndagomba kuvuga iki kintu c'ububasha kugira ngo ushobore gusobanukirwa yuko urashobora kubura umukristo ariko udakorera mu bubasha. Ndakwifuriza kandi ndasenga ngo muri iyi minsi 30 nitwaheza amasengesho yacu, abantu b'Imana bakorere mu bubasha bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ikintu Paulo atwigisha mu murongo ngaha anya, reka manze nsome Yakobo ikintu atwigisha nshaka gufatira ko dusanzwe tugomba kumenya nk'abantu b'Imana, kuko nabonye kenshi mu buzima bwacu abantu benshi bishwe n'ivyo badatahura. Ndavuze ngo Imana yanje ikongere gusobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yakobo igice ca 4 ku murongo w'7. Ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bikomeye. Yakobo igice ca 4 ku murongo w'7. Nuko mugamburukire Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi, nawe azobahunga. Yesu ashimwe cyane. Ndashakira ijambo risubiremo inyanja vuga uti nuko mugamburukire Imana.
haleluya. Nuko mugamburukira Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi, nawe azobahunga. Ndashaka twige gato ku kintu kijanye n'iri jambo gatoya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuko mugamburukire Imana, ariko kubijanye wa mugwanizi mumugire gute? Mumugwanye. Ijambo ngaha anya rikoreshwa mu kumugwanya ni jambo ryitwa guhangana nawe. Kumugwanya si ikintu kikogwa mu munsi umwe, ariko mu kuresista ni kikogwa gishishikara, ni gikogwa gikomeza kugeza ubonye intsinzi yawe. Muriko muranyumva abantu b'Imana? Ni gikogwa gishishikara kugeza ubonye intsinzi yawe mu rugezo uri kuratahura. Hari ikintu kimwe abakristo b'abanyamwuka duhora tugira mu ikosa gikomeye cyane. Abakristo b'abanyamwuka turitiranya ukwizera n'ibintu bimwe bimwe. Aha Yakobo avuze ikintu gikomeye. Yakobo atweretse yuko kugwana tugomba kugwana, ariko Yakobo atweretse yuko kunesha tugomba kunesha. Rero wo kwibaza uti ni gute umuntu agomba kugwana kandi tuzi ko ku musaraba Yesu yanesheje? Yes, Yesu ahamagarira ubuzima bwacu muri iki gikorwa cyo kugwana, kuko muri iki gikorwa cyo guhangana canke cyo kugwana niho umuntu w'Imana agenda arahishurirwa intsinzi y'Imana mu rwego rw'intambara ariko aragwana nayo. Abantu benshi baravuga ngo twaranesheje, nta kibazo dufise, ku buryo uza gusanga rimwe na rimwe bituma abantu b'abakristo umengana abanebwe, bituma abantu b'abakristo rimwe na rimwe umengana abantu bari muri relax idasanzwe. Abantu b'abakristo usanga umengana abantu barekuye cyane kandi bakorosha cyane. Ariko Yakobo atubwiye ikintu kimwe, avuze ngo mugamburukire Imana, ariko kandi kubijanye na Satani mumugwanye. Mu Gifaransa bavuga ngo résister au diable. Satani ugomba kugira gute? Hagomba kubaho ikintu citwa kugira gute? Guhangana nawe, kumuresista. Hagomba kubaho kumwangira. Iyo umuntu muresista cyangwa iyo umuntu mugwanya, mu Kirundi biratakaza ububasha iryo jambo, ariko iyo tuvuze ngo nagwanije umuntu birashobora kuba wamunesheje ubwo nyene mu ntambara y'umunsi umwe. Ariko iyo bavuze iri jambo ryo kushishikara kugwana canke kuresista, rirerekana yuko harimo ikintu cyo kubandanya. Rero muri uku kubandanya ijambo ry'Imana ariko riratwigisha, Yakobo atwereka yuko mu guhangana n'umwansi ni gute tumugwanya. Nuko bwa mbere na mbere Paulo yarabivuze neza ngo abo tugwana saba umubiri, ariko tugwana, uravyumva, ni mpwemu mbi. Bisobanura ngo mu yandi majambo ntitugwana na Satani mu mubiri, ariko tugwana ni mpwemu mbi. Ariko impwemu mbi canke ibikorwa vy'umwansi byo gutegeka no kuganza bifise ama principe bigenderako. Rero uburyo abantu b'Imana bashobora kumugwanya ni igihe bari mu bwiza bw'Imana, bazi imbere y'Imana, Imana ikagenda iduhishurira ibigwanisho twahawe mu buryo bw'impwemu kugira ngo uko dushishikara kubikora. Satani ikintu ca mbere agwanisha ivyiyumviro. Satani ikintu ca mbere akoresha ni ivyiyumviro. Nico gitumiye abantu bamaze gutakaza mu vyiyumviro haba hasigaye ko batakaza no mu bikorwa canke mu bifatika. Rero Yakobo akatwereka nk'ishengero ingene tugomba kugira gute kumugwanya. Uburyo tumugwanisha ihishurirwa Imana iri kirazana kubijanye n'amasezerano y'Imana, kubijanye n'ububasha twahawe. Tumaze gusobanukirwa ubwo bubasha twahawe, ico dukora dutegeka dukoresheje ijambo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Usomye ibyakozwe n'intumwa ku murongo mu gice ca 10, ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 15. 19 ku murongo wa 15, we naho utorindura hasoma, haravuga gutya: impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? Umuntu ari mu impwemu ihumanye abagurukira ko bompi arabanesha, arabagira gute? Arabanesha, arababirika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretsa.
Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bari mu bantu bagombye gukoresha ububasha, ariko kandi Bibiliya ntiduha amadetaye menshi, ariko Bibiliya itubwira ikintu gikomeye. Bamaze kugera imbere y'izo mpemu mbi, bamaze kugera imbere y'uwo muntu agwaye bagomba gufasha, uyu muntu yarabahaye information imwe ibatuma badashobora gukorera bakoresheje igikoresho abandi bakoresheje. Yesu ashimwe cyane. Baramubwira ngo Yesu turamuzi, uri kuratwirukana mu izina ryiwe, na Paulo turamuzi, ariko mweho ntitubazi. Mu yandi majambo, muri domaine ya autorité spirituelle, mu rwego rw'ububasha bw'impwemu, mwebwe ni muri qualifié gushobora koopera muri iyi dimension. Mwakoresheje tekinike yayindi, mwasemereye nk'uko abaporoti basemerera, ariko hirya ya forme muri fond muri defiant. Muri ino myaka tubayeho mu myaka aho abakristo bitiranije aya majambo bakayatahura ukutariko. Ngira ndababwire ngo ikintu ca mbere, Yesu yagiye ahura n'abantu benshi baboshwe, ariko hari ikintu tubona Yesu yamye akoresha. Bibiliya iratubwira kenshi ngo Yesu amwumvira akagongwe. Yesu yarabonye abantu bafise ibibazo, agategwa akagongwe ku bijanye n'ingene bamerewe, ikigongwe abagiriye kikamutera gutegeka. Yesu ntiyigeze atakaza umwanya muniniya wo kugwana n'impwemu mbi, ntiyigeze atakaza umwanya muniniya wo gucerezwa nazo, ariko amaze kumvira akagongwe uwabonye yagira gute? Yarategeka. Abagiye bamubona babona yuko biri simple. Ngira ndababwire yuko ikibazo no munsi dufise nuko abantu b'abakristo bakunda amasolution ari magique. Abantu b'abakristo barashaka gukorera mu bubasha bw'Imana, ariko ntibazi principe ziziritse ku gukoreshwa n'Imana. Gukoreshwa n'Imana ntibihagaze ku gikorwa nkoze uburyo gifatika n'ingene gisa, ariko hari ibindi bigenga ivyo Yakobo ariko aratwigisha ku bijanye n'ingene tugomba kuresista au diable. Aba bantu barirukanye izi mpwemu, barazirukana nibaza ko babikoze neza, ariko ikibazo cazo zo kwimuka gihagarara ku biro garama, le poids spirituel que ces gens représentaient. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bwira umuco ati Imana ikongera ubushobozi. Haleluya. Haleluya. Abigishwa bagarutse birukanye amadayimoni, Yesu arababwira ijambo ngo ehe ndabahaye ububasha. Si ivyo gusa mubonye, ahubwo mugiye no kuzotegeka mukavuguruza ibintu kuntu bikagomba kuba kandi bikabuko nyene. Bwana asifiwe sana. Ico nshaka kuvuga ni iki abantu b'Imana? Tubayeho mu myaka abakristo bitwa yuko rimwe na rimwe basenga kuko kudatahurira ijambo. Narabonye abakristo rimwe twako turabiganira na bamwe mu bo dukorana. Hari abakristo no munsi usanga babayeho muri domaine yo kwirukana impwemu mbi. Munyemerere mvuge gato kuri aba bantu. Abantu bari muri domaine yo kwirukana impwemu mbi, ariko bamwe twe mu bo tuzi kandi no mu bo mwe muhora mubona kandi muzi, nukuza gusanga yuko ico gikorwa cabateye gucika abaja b'amadayimoni. Birukana impwemu mbi, ariko nabo bakaba soumis au mauvais esprit. Ugasanga umuntu aho uzobonera yuko adatomoye n'ahasa n'uri karasenga mu bushobozi, nuko bacika abantu ba mbere batinya abadayimoni kurusha mwebwe mutabikora. Narabonye umuntu abaho atambuka akantu kose kabuja avuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Narabonye abantu babaho gushika naho biyugarana ntibasubire gusohoka, bakaba mu mazu kuko bashitse ahantu babona yuko mwese muri abadayimoni. Ntashaka kuza mu rushengero, ntaza mu bandi kuko ibitero byo muzako. Narabonye abantu birukana impwemu mbi, ariko batinya ibitero kurusha abandi bose basigaye mu isi baba. Ugaca wibaza uti none ko doctrine y'amademons canke ko doctrine y'abadayimoni yaduteye kandi yatwinjiranyemwo, aho abantu bagenda bari conscient y'abadayimoni kurusha uko bafise conscience ya power. Urabuza akazi, deliverance.
urabuze ikintu deliverance. Ijambo ry'Imana rivuga ngo munezererwe ibibagerageza bitandukanye bibazako. Ibigerageza byose saba dayimoni, ariko hari ivyo Imana irungika kugira ngo bikuze kandi bikwigishe. Ariko igihe cyose aho Satani agirira inkomezi mu buzima bwacu kandi akinjirira, n'igihe umuntu w'Imana ari muri ico gihe cyo gutegwa no kubona ingorane zamushitseko, nico gihe ucika umuntu ari expose kandi uri vulnerable ku nyigisho zose z'ibinyoma zikubwira ngo ivyo bintu byagushitseko n'amazi. Naragiye ahantu mu gihugu ngenda gukorera Imana, nsanga umupastori yazanye amazi ahezagiye ubunya biragezwe. Agenda mu gihugu kimwe agaruka muca arimwo abakristo bose abazanira amazi ahezagiye. Aragataye amazi niyo tuzoba dukoresha mu gusengera abantu no kugira gute kuko mu bindi bihugu nka za Nigeria ho aradandazwa. Uwo muntu agera igihe azana n'ifoto y'umuvuga butumwa yemera ayimanika mu rushengero. Nkuko musanga dimanche namanitse ifoto y'umuntu nemera hari. Abakristo bagategereza gusenga bamuraba. Uravyumva? Urabona icumba cabo c'amasengesho mu rushengero bakagenda kuraba ahantu hari ifoto nini ya wa mugabo kugira ngo baronke umugisha. No musi shengero ry'Imana ryinjiyemo sorcellerie, ziziyemo ukuraguza. Kandi mwibuke banyafrika dufise amateka y'ukuraguza, biroroshe ko uwo mudayimoni akuhatrapa ukamukoresha mu vy'agakiza. Ariko igihe ijambo Yakobo yandika ngo mugamburukira Imana mugwanye Satani, ibi bintu bibiri birafatanye. Mugamburukira Imana mugire gute? Mugwanye Satani. Mu yandi majambo Yakobo mu kwereka ishengero ry'Imana ingene rigomba kugwana n'ububasha bwa Satani, yarabikondisiyonye no kugamburukira Imana. Haleluya, haleluya. Reka nakwereke ico Petero abivuga ko gisa n'ikinyene ca Yakobo. 1 Pierre chapitre 5, ndashaka guhera ku murongo wa 6. Mumva ingene Petero na wene akurikiranye ibi bintu. Nuko mwicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nuko mwicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana kugira ngo mu gihe gikwiye izigire gute? Izibashire hejuru. Yakobo nawe yavuze ngo mugamburukire Imana mugwanye Satani nawe azogira gute? Azobahunga. Ndagomba kubabwira abantu b'Imana kugira ngo twumvikane neza. Si kinyoma kubwira abakristo yuko Satani afise umugambi wo gusambura. Afise umugambi wo kugusambura, wo kukonona, no umwicanyi, akora ikibi. Afise umugambi mubi ku muryango wawe, afise umugambi mubi kuri iki gihugu cy'u Burundi, afise umugambi mubi ku bawe, afise umugambi mubi ku vyawe. Nta gitangaza kihari kuba ufise ingorane, kuko umwansi w'abantu ari karakora kandi ariho. Ariko ijambo ry'Imana ntigigomba yuko tuyobegwa yuko hari utugwanya. Ariko ijambo ry'Imana ryatweretse yuko naho dufise umwansi atugwanya, ntitugomba kuba nk'abasirikare bari demobilize. Naho dufise umwansi atugwanya, tugomba natwe kumugwanya, tugomba natwe kumuresista. Niwagwana nawe, niwahangana nawe, niwaresista, ijambo ry'Imana ryaduhaye isezerano ngo nawe azogira gute? Azoduhunga. Mu yandi majambo, Satani hari ahantu adatakaza territoire hatabanje kubaho resistance. Rero ikintu maze kubona, Satani yarakuye mu ishengero no mu bantu b'Imana. Abantu b'Imana bacitse abantu bamenyereye ibibazo ku buryo n'ibibazo bije bavuga ngo nta kundi. Ariko kandi iyo umuntu avuze ngo nta kundi, ni ukuvuga ngo activité cyangwa igikorwa ca resistance ntikiba kiri mu buzima bwiwe. Aba yavyemeye. Kandi ishengero ryemeye, amarembo y'igisagara ntaba kihari. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka muhemu yera muri uku kwezi no mu minsi yawe yo kubaho akurokrite mu gisirikare c'abantu bagiye gukorera mu muriro w'Imana. Ndavuze ngo Imana ihindure statut yawe, ucikurube yagw'Imana rukorera mu gwego rw'ibintu bigomba guhinduka. Ndavuze ngo ibintu bigomba guhinduka mu vyawe no mu bawe, aho uri hose ibintu bigomba guhinduka, kandi ugomba gusobanukirwa yuko wewe uri igikoresho ca changement.
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Aravuze ikintu gikomeye ngo muce bugufi munsi y'ukuboko k'ubushobozi bw'Imana. Hama nayo mu gihe gikwiye izogushira hejuru. Hari ikintu natahuye. Ntushobora kuba umuntu ategeka udafise ububasha. Ntushobora kuba umuntu akorera mu bubasha bw'Imana utari umuntu afise umutima utunganye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yakobo na Petero bariko baratwereka yuko eta ingene umutima wacu meze n'ingene tubanye n'Imana birafekta ivyo je nawe dushobora guhindura. Yesu ashimwe cyane. Una munsi abakristo babayeho batihaye Imana, babayeho muri désordre, bamwe babaho batumvira n'Imana ivyo iriko irabasaba, babayeho batitwararitse kuzigama ubucuti bwabo n'Imana, ariko kandi mu wundi mwanya ugashaka kubona uhindura ibintu. Ariko Yakobo canke Petero abivuze neza, avuga ngo muce bugufi munsi y'ukuboko k'ubushobozi bw'Imana. Ivyo navyone bifise inkurikizi, nuko mu gihe gikwiriye Imana igiye kugushira hejuru. Rero abantu b'Imana ndagomba kubabarira iki kintu gikomeye, kandi nshaka yuko dusobanukirwa neza. Kugira umutima utunganye ntibisobanura ko atacaha wakoze canke atamakosa ukora. Ariko kugira umutima utunganye nukuba uri umuntu afise umutima witwararitse kumva no kubana n'Imana. Uri umuntu kubana canke ubucuti bwawe n'Imana niwe mutahe wa mbere ufise w'ubuzima. Umutahe wanje wa mbere mfise w'ubuzima si business ndiko nakora n'umutahe mfise. Umutahe wanje mfise mu buzima uravyumva si iki canke kijya samashuri. Hari ibintu byinshi twitwararika neza, ariko hari ico tutitwararika neza, kandi ico nico kiduha gucika abantu bafise ijambo ryo gutegeka. Hama imiryango yacu itewe, iyo mu rugo umugabo wawe atewe canke abana bawe batewe, ugatangura buno nyene gushaka gufyonda utubuto twibizana impinduka. Ariko kandi ngana nabwiye ngo mu vy'Imana nasanze akabuto bagafyonda, aho bagafyonda bigakoreka ni pourcentage ntoya kurusha efficacité umuntu w'Imana agira iyo mu gihe cyose constamment ari umuntu afise ubucuti bwiza n'Imana. Reka nakubwire, hari ibintu Imana itwishura bikaza nk'ibitangaza, bikitwa ibitangaza. Ariko rero n'ibindi Imana izotwishura vyinshi cyane, 90% ibitwishura bihagaze ku maprincipe yayo twatahuye dutambukiramo. Rero kuba turi abantu bari munsi y'ukuboko kw'Imana duciye bugufi kandi twumvira Imana, ivyo biragwiza ubushobozi mu buzima bwawe. Ivyo biragutuma ushobora gutegeka, biragutuma ushobora kopera mu buryo bw'impwemu, ibintu bimwe bigahinduka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ga muntu w'Imana ugomba gusubira kuvyuka ku gitanda cawe ukibuka yuko ico kiriko kikarakugwanya ni wewe ugomba kugwana naco, nta wundi agomba kugwana naco. Ariko ndakumobirije mu izina rya Yesu Kristo. Ubwire Satani uti warankubise kenshi ngumu, ariko sindaba kawo, ibiharuro vy'Imana ntibirakwira, ndasubiye kandi ndavyutse ngira nzi imbere y'Imana, ndagomba kugwana. Haleluya. Haleluya. Petero ahakabandanya akavuga ngo muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara. Mwirinde ibiboreza mwamwe mugavye. Umurezi wanyu ariwe mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera woyorotsa. Petero abandanije atanga ingingo ngendegwako, atwereka ku umwansi ariko araturega, atwereka yuko ibituborera vy'isi bitagomba kutubamwo. Uravyumva, kugira ngo nibifose ijwi ryacu kumva Imana. Uravyumva, ibi byose abivuze kugira ngo atwereke ingene dushobora kuba munsi y'ukuboko kw'Imana mu buryo bwo. Ariko avuze ikindi kintu gikomeye, Satani ntariko akorera mu isi, ariko ngo ariko arazunguruka mu ishengero. Vuga uti mu ishengero. Ariko arazunguruka mu bera b'Imana. Haleluya. Sinazanye ubutumwa bwo kubatera ubwoba, ariko nazanye ubutumwa bwo kubabwira realite y'ingene ibintu bimeze. Aragenda azunguruka mu bera arondera uwo yorotsa.
ariko ijambo ry'Imana ritubwira ikintu ciza ngo aratontoma nk'intambwe, ariko ijambo ry'Imana ntiryatubwiye ngo ni intambwe, ariko juste atontoma nkayo, tontomage. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Induru avuza n'urwamo asohora vyogutera kwibaza ko ari intambwe, ariko siyo, ariko ni juste yitiza ijwi ry'intambwe. Haleluya, sivyo? Agenda nk'intambwe yivuga arondera uwo yorotsa. Mumurwanye, vuga uti mumurwanye. Yesu ashimwe cyane. Nimwamara kumva ijwi, mukumva n'ijwi ry'intambara. Nimwamara kumva ijwi, mukumva ijwi n'ijwi ry'akaga kitariko kiranonsa iciyumviro c'Imana. Narababwiye abantu ejo bundi nti jewe hari ubuvugishwa ntagishaka kumva mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi ko iki gihugu wowe ugeze kwisengera. Narabwiye abantu ni kubera iki iminsi yose abantu bama berekwa amaraso kandi bakayerekwa ibintu bishushe. Nta na rimwe bayerekwa atari umwaka w'amatora. Muze musuzuma uko kwerekwa abantu bagira gutewe n'amakuru menshi bariko barumviriza. Wumviriza radio nyinshi cyane, ugasoma WhatsApp nyinshi cyane kurusha ukuri yale kute y'Imana iriko iravuga. Rero kurota amaraso nta gitangaza kirimo. Nejo uzoyarota. Kuko ikigucometswemwo nico kikugaburira kandi ivyo ufungura n'ivyo urota. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubwo buvugishwa buragasubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo. Navuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubwo buvugishwa buragasubira inyuma. No. Ibyaha by'abarundi byabaye byinshi, ngo abarundi ngo baracumura cyane. Mu isi nimwe mucumura mwenyene. Muri Malezi ntibacumura, muri Singapore ntibacumura, mu Bushinwa ntibacumura. Mwaramaze no gutora utu adaptation ku badayimoni bose babakurikira. Nico gituma bataha mu mazu yanyu kuko mwaramaze kubasasira, mwamaze kubishiramo logique spirituelle. None nimba muvyibaza gutyo mwibaza ko musenga gute? Mutangoye gusenga Mana ngo basi jewe undinde. Aho ni hugeze. Nimba usenga gutyo ntuzoze muri aya masengesho. Tuzogusengera. Uracakeneye restauration n'amahugurwa amashasha. Reka ndababwire abantu b'Imana. Ndabona ko ari amasura atanyemera neza. Ariko reka nibandanirize gusa. Yavuze ngo arayerera arondera uwarotsa muri mwebwe. Mbe mwari mubizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwege musengere igihugu n'ababateka kugira ngo mugire amahoro muri ico. Mwari mubizi yuko twebwe turi prevention, turi nkizo ku gihugu. Ijambo ry'Imana riraduhimiriza gusenga kugira ngo tukibemwe amahoro, kuko iyo abadutwara batwaye nabi tukirimo natwe turasufra naho dusenga. Rero Imana itwereka ico twe dukwiye gukora kugira ngo igikorwa cacu gicike influence. Nimuzoreke kundungikira ama message ariko birantangaza ingene abakristo tu message twose twanyuma tugezweho twose muradufise. Urande rero ndashaka gushiraho rezo ya WhatsApp tuvuga amajambo y'Imana. Ndashaka group y'abantu tuvuga amajambo y'Imana. Amasezerano y'Imana. Nabijya mu bivuge ariko n'ivy'Imana mu bivuge. Kugira ngo nimwonde hamwe mu vyubuha handi kandi mu vyubuha umwe mutari karifye. Twende turi abantu bahamagariwe kumenya ubwinshi bw'ikibazo, ahubwo twebwe twahamagariwe ikibazo camaze guseruka, twahamagariwe kumenya ubwinshi bw'inyishu. Ariko no munsi n'ishengero ryabaye demobilize kuko abantu bari distrait. Ubukene buruzuye. Naravuze ni Imana dufashe muri Afrika aho amatora azoba ntihabeho na konje. Mu bindi bihugu byo hanze amatora nabaye n'ibintu n'ivyugara, ariko anescore rigiye guferma ibintu byose biriko birugara, umutaye mwanyegeje, ubukene burishe kubera amatora. Tufise abana ngaha biga Uganda na za Kenya, ivyo bihugu byose bya Afrika hari amatora abantu babanza gutaha. Kubera iki? Kuki? No. Harageze ko Imana ihindura iyi kontina. Nimbura umunyafrika harageze kuza imbere y'Imana uzanye ibibazo biri heyero ukavuga uti Imana changement. Natwe turashaka kubaho nk'abandi, natwe turashaka kunesha nk'abandi. Si vya bamwe ngo twebe bituje kure, ariko natwe ni vyacu.
njegereza uwo muntu muri kumwe turavyumva. Mbe murazi ibi bintu vyohera neza umwanya mwosanga mwaratakaje. Mbe murazi yuko mwobora mu kwezi k'umunani hari amahoro ibintu byose bimeze neza. Wazi ko ari abantu bacatanga kwiba ngo mbe bameze gute umwaka uzobuheze. Kuko Satani arakunda distraction. Ibisamaza abantu kuko bibatuma bataba productif. Hamiyo mukenye mubaho nabi nyene. Iki ni igikorwa ca Satani bantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndi umuntu akurikirana ndakunda igihugu ariko kandi Afrika irantera ikigongwe iyo mbonye ngene duca mu masituation mwamwe. Ndavuga nti Imana ibintu bikwiye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Nimba mu mugabane wa Afrika hari ishengero rigomba guhindura ibintu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka ndababwire abantu b'Imana, uburyo bumwe twebwe duhindura ibintu turaresista. Kuko ngira ndababwire yuko urashobora kurevandika, urashobora kuba uri mu association, urashobora kuba uri muri politike, umwe wese arakina uruhara rwiwe. Ayo ngenda nabwiye ikintu umubiri wa Kristo twese duhuriyeko, nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo narabahaye ubasha bugonyora inzoka na scorpion. Hari igikorwa cyo guhonyora, vuga uti guhonyora. Ico turagihurirako kandi iyo twagikoraniyeko kirahindura ikirere. Yesu ashimwe. Birashoboka ko muri plan ya Satani ashaka ko abarundi bapfa ari benshi cyane, ariko kandi natwe nk'ishengero ni bande bazovuguruza ivy'imwemu, ko abandi bavuguruza ivy'amategeko, ni bande bazovuguruza ivy'imwemu atari ishengero. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Petero avuze ngo ni mumugwanye. Haleluya. Arondera barotsa ariko nimugire gute? Ni mumugwanye. Umugambi mubi wa Satani ushobora kubaho ariko kandi nk'abantu b'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mumugwanye. Resiste. Ntimubigire ivyoroshe ku mwansi ahubwo kandi ni mumugwanye hamahunge. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Avuga ngo mugire gute? Mumugwanye mufise ukwizera gushikama. Ubwa mbere na mbere ntidushobora kugwanya imigambi ya Satani mu karere na kamwe no mu muryango wacu. Ntushobora kugwanya umugambi n'umwe wa Satani udafise ukwizera gushikama. Avec une foi ferme. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abasomye Bibiliya y'Agafaransa ivuga ngo résistez-lui avec une foi ferme. Mumugwanye no kwizera kugize gute? Gushikamye. Haleluya. Naha tontoma, mwibuke yuko utontoma atari intambwe, yashoboye gusa kugira ugwamo rw'intambwe ariko si intambwe. Nukuvuga ngo kwiherezo ryo gutontoma ntashobora kukujya ko nta namenya afise. Ariko kandi uko gutontoma hariho bamwe kwirukansa kuko ugwamo rwabaye rwinshi. Bamwe bakavuga ngo rega usanga ifise amenyo ariko itarikira yatwereka kuko nta kuntu yoshobora kuba ifise ubwo gwamo ariko ikabura amenyo, ahubwo reka twirukanke. Bamwe bakavamwo ariko abashobora kumuresista n'abafise ukwizera gushikamye bakavuga ngo Satani ni ya mipango yawe ariko kandi Imana ivuga niki, bakarungika kuko igihe turi muri presence y'Imana, Imana itubwira nayo imigambi ifise itandukanye niyo Satani afise. Ndabipfurije muri uyu mwaka wo gushinga intahe Imana yuzuza ivyimviro byanyu kumenya imigambi y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muyimenye avec précision, atagukekeranya, atagucanganyikirwa, ariko mu buryo butomoye. Imana iduhe kumenya imigambi yayo kugira ngo igihe cyose tubonye ya Satani tuyifukishe yayo. Mu rugo rwawe iyo ubonye umenga uri kurategwa ugomba gupfukama ukagira gute ukaresista, kuko uwo mwansi ariko aradodora amaze kwinjira agashika muri salon agashika mu cumba ca mbere. Ariko kandi wowe reka kuvyorosha, reka kudibama, reka kuja gutanga imitwara ahandi, ariko Imana igiye kwatsa umuriro wawe kugira ngo wowe nyene umuresiste avec une foi ferme. Ntasubire kudutwara abana, ntasubire kudutwara ingo, ntasubire kudutwara ibikogwa. Reka ndakubwira ngo ivyo ukora vyose naho bifise analyse iri intellectuelle ibiherekeza ukagira umugambi, ariko Satani ntasubire kukwiba umugambi wawe uvuga uti ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo.
iyo ishengero ry'Imana ryigishijwe resistance, abantu ntibava ku rugamba mpaka babonye banesheje. Ni bande bizera yuko ku kibazo cyose tugifise ku intsinzi? Haleluya. Mumurwanye mufise ukwizera gushikama, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Aha Petero yagombye kudukosora ku kintu citwa isolement. Urabizi Silva ngo hano uyu nico gutuma gushinga intaye biri important. Uyu arashobora kuba afise ikibazo, ariko uburyo nabonye Satani akubita hasi abantu nuko abantu benshi iyo bari mu kibazo cabo, ubwa mbere na mbere kubera education nziza y'ikirundi yo kwihagarara ko twaronse, navuze ngo nziza yo kwihagararako, twarezwe twihagararako. Niyo ushonje ntuvuge ko ushonje, niyo bagira bakuzimana bagira bakongera ifana ngo tukongere ngo yego ntacu ngo merci. Twigishijwe kwihagararako, nta gakengego, nta muntu yo gucisha mu ijisho. You are very smart. Niko twigishijwe. Ariko iyi nyigisho iri anti-biblique, kuko Bibiliya ivuga ngo mwikoranire imitwaro yayo. Kuko iyo yafise ikibazo akihagararako, ico umwansi wa wundi atontoma, kimwe mu binyoma mubwira, amubwira ati mbega wowe uraja kuririmba hamwe n'abandi, mbega wowe baza kumeze nk'abandi, wowe herekeza baja gusenga, wowe rabingene ibyawe bigenda biba nabi. Satani iyo yakwihereranije akumvisha yuko ikibazo uri kuracamwa atawundi ariko aragicamo. Ukabona umukristo aje kuraba pasteur akavuga ngo pasteur ibintu byanda kubwiye ngo biragoye. Iyo introduction ndamaze kumenyera uti okay. Ambara ama ceinture mu biro. Ngo mbabarire, ngo vuma ngo ibintu byanda kubwiye biragoye. Agaca hajya, akaduga ingozi, akamanuka, akakuzungurusa ngo sha. Ngo kuri vraiment ngo sha ngiki kintu. Havuga nti mondi, uyu muntu vraiment ariko arantevye. Kaca ndamubwira nti ndakubwira ikintu kimwe. Nta kibazo ugira umbwire ntarumva na kimwe, kandi nta kibazo nibazo uza kumbwira nza gusanga uri wa mbere cashikiye. Gaca yugurira ijambo akamigena urugo rwiwe rumeze nabi, nkavuga nico nta gitangaza kirimo, ni nyinshi zimeze nabi. Petero yashatse gukorija iki kintu, aravuga ngo mwibuka yuko mumurwanye mushikamye, mufise ukwizera gushikamye, ngo mwibuka mu bisanzwe kwizera. Sinumva igituma Petero aza kukwasosiya n'imibabaro ya bene data, kuko Petero avuga ngo tumurwanye dufise ukwizera gushikamye, agaca yongera ko ngo mwibuka yuko mu isi yose hariho bene data benshi bafise ikibazo nk'ico wowe ufise. None bwa bundi mu kwizera ndakeneye kumenya ingorane za bene data mu isi. Yes, kuko iyo umaze kumenya yuko utari wenyene mu ntambara, biguha kurema no kwitega kumva gutabagwa kw'abandi, kandi no kumva kuko Satani yakumvishije ko ikibazo cawe cisa, aguha gutakaza inkomezi zawe zo kwizera no kubandanya. Ariko iyo umaze kumenya yuko utari kurababazwa wenyene, wumva yuko uri muri community. Nico gituma iyi universe iri psychologique. Nico gituma n'abantu banywa drogue iyo bagira bayihebe, ngo Claude namwega abahungu 5 banywa drogue n'abakobwa 2 banywa drogue ngo. Iyo umuntu byamunaniye guheba urumogi ari wenyene, bamutwaye muri centre de formation, kimwe mu bintu vya mbere bamukorera, bamushira mu irigara ryizi mboregwa z'urumogi zindi sikubzihindukire bakaza muri cercle. Hamu uyagacatangura akavuga ingene we yarutanguye, je mama byari byagenze ukunda rutangura uko umwe wese yumva abandi bose bagwaye banyoye urumogi, agaca yumva ati bwa bundi ijambo ryo kumenya ko utari wewe wenyene vyagoye rirafasha. Ijambo ryo kumenya yuko atari wowe wenyene uri kuragwana no kubivamwo, ariko iyi ntambara ufise toute une communauté yaba drogue bagomba kubivamwo. Iyi information iraguha d'abord autorité, aho wumva guterega byoshoboka. Rero uburosi je ngomba kubohoka je nyako tugomba gukira nk'umugwi. Iyi ni psychologie, medicine irakoresha aya maversion yo muri Bibiliya ko mwe ntayo muzi. Nico gituma uzosanga iyo umukristo Satani yamushize mu ikwa wenyene, ni nko muri box araguhonda akaguhonda, ukibagira ko ikibazo cawe n'abandi bagifise, uravyumva akakumvisha kuri wenyene. N'intambwe igomba kujya umukuku w'ibikoko vyinshi, nta na rimwe izoza ngo ibisange bikoranye, ariko ibanza gukanga bitatu bikirukanga, bitatu ni musubire mu kibanza, bitatu vyasubira mu kibanza bikirukira hajya, akakakiruka konyene. Ico Satani amaze kwizola akijya neza.
iyo mwese muri kutumesaje twanyu satani yamaze kudutatanya nk'ishengero, umwe wese ari mu bwoba bw'umwe wese ariko atekera ukwiwe. Ibintu bituma adusambura neza kuko nta unité du corps ikiri existe. Nuko ngo mwibuke yuko imibabaro isa n'iyanyu. Hari abantu benshi mw'isi bariko barababazwa. None nimba dufise benshi bariko bababazwa nkatwe, reka abo bose bariko barababazwa begerane. Niho rya jambo riza rikavuga ngo mwikoranire imitwaro. Abantu bikoranira imitwaro kuko bari muri communion, aho bapartage ibitameze neza kugira ngo basenge babone igitangaza c'Imana, then témoignage igacisa. Yesu ashimwe. Nico gituma kubabwira ngo duhure dusenge, intumbero yo guhura gusenga ni kugira ngo nk'abafise ikibazo kimwe nk'abarundi, nk'abafise ico tugomba guteramira kimwe nk'abari mu Burundi, tugomba kuja hamwe. Eliya yakunze Imana, igihugu ciwe kiragwa, ariko akunda Imana ari wenyene. Abandi bose kubera Yezebeli batangura gusenga ibigirwamana, baragwa, bava mu vyo kurondera Imana. Eliya ababazwa n'ingene igihugu kimerewe. Vuga uti igihugu pe. Ndabagirega abantu b'Imana, ndakeneye kumenya muheje gusoma ry'ama message ico muyakoresha. Mumbarizo tuyakoresha iki? Murazi ko turi muri seri idahera. Umurundi turi muri feton, chaque jour ifise agasha. Chaque jour ifise agasha. Ivyo byose ntavyo nanse. Ariko kandi abantu b'Imana bobo bibaziki. Ubibona gute? Bona sifuye sana. Bona sifuye sana. Eliya igihugu cose caravuye mu vy'Imana kirasubira inyuma, bona sifuye sana. Siko Eliya biramubabaza, bimubabaje araba ikintu yokora kimobiliza abantu. Asanga abantu basigaye basenga Yezebeli kuko vyari ibintu bigezweho. Kandi mwibuke yuko mode ya mijana n'imyuka yayo. Mode ni about mwemu. Yesu ashimwe cyane. Rero umwuka w'igihe urashobora ku influence generation yose. Muriko muranyiva abantu b'Imana. Yezebeli yazanye uburyo bwo gusenga bwasa n'ubw'ikizungu, ariko byari bigirwamana. Igihugu cyose kirabindukiramo, igihugu cyose kija muri mode. Ariko Eliya yibuka ko bafise Imana, akababazwa na situation y'igihugu. Bantu b'Imana ngenda babwira ikintu kimwe. Nukuri turakeneye abantu bafise sensibilité iri spirituelle. Kandi turakeneye abantu batahura ico bari co mu gihugu. Apart yuko uri umurundi nk'abandi canke uba mu Burundi, akugomba kwibuka yuko warahawe ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Koresha ivyo wumva vyose ubikoreshe mu kubizana imbere y'Imana kugira ngo utegeke ikindi kintu gishasha kigiye kuba. Eliya biravye aravyiyumvira. Ariko kandi nababwiye yuko iyo umuntu adafise umutima utunganye ntashobora gutegeka. Kuko hariho urugeza umuntu abanamo n'Imana agacira bugufi Imana, ukageza ahantu umva yuko Imana muri asosi. Hariho abantu benshi batakaza umwanya biyagiriza iyo bashitse muri presence y'Imana. Ariko hariho abandi bantu kubera kunywana n'Imana baba convaincre kandi Imana ikabaha iciyumviro, bakumva n'aba partenaire b'Imana. Imisi yose natangazwa n'abantu bo muri Bibiliya batigeze bavugishwa mu izina ry'Imana, ariko bavuze mu izina ryabo Imana igakora ico bavuze. Mbarizo mu cyo tuwaruzi ko wowe uvuga ikintu Imana ikagikora atari yagutumye kukivuga, ahubwo igaherekeza ijambo ryawe. Warubizi? Sasa genda wicara, Imana iguhezagire cyane. Ndashaka kuja kurangiriza aha hantu, sivyo? Kugira ngo munyumve neza. Yesu ashimwe cyane. Nimba uri kuranyumva uduze ukuboko kwawe ndakubone ko turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umurongo twasomye watubwiye ikintu gikomeye cyane. Mumwikoreze imitwaro yanyu kuko abitwararika. Mwirinde mube maso. Mbwira mu ncano uti wirinde kandi ube maso. Urabizi nta muntu aba maso atazi ko afise umwansi. Nimba waramanuye amaboko yawe nuko wibagiye ko ufise umwansi. Ariko biritubwiye ngo soyez sobre, veillez, car votre ennemi rôde. Présence y'umwansi idutuma tuba maso.
ugomba kubera amaso urugo rwawe, ugomba kubera amaso imigambi yawe, ugomba kubera amaso abana bawe, ugomba kubera amaso inzu yawe, ugomba kubera amaso imibereho yawe, ugomba kubera amaso ibyawe, ugomba kuba amaso kuko umwansi aracarondera uri faible muri twebwe kugira ngo amubufe. Rero iyo abantu basamaye ntibaba bagishobora kuba maso. Hari byinshi duhora dutakaza kuko tutabaye maso. Hama muri ca gihe c'intege nke umwansi akinjira agatsimbataza ibirenge vyiwe. Ariko kandi Petero akavuga neza atwibukije ko turi munsi y'ukuboko kw'Imana, ariko kuba munsi y'uko kuboko kw'Imana bitwibutsa ko tugomba kuba sobre, tugomba kuba maso, tugomba kwirinda, tugomba kwifata neza, tugomba kuveya kuri eta y'umutima. Igihe ngiye kugwana intambara ngomba kuba conscient kandi ngomba kwitwara ku bwa mbere na mbere umutima wanje ugiye kuhorasha autorité uri muri quelle état. Ndaza kubirangiza mu vyumve neza, ariko ikibazo nikiri hanze. Ikibazo c'intambara je nawe tugiye kugwana gihagaze kuri état du cœur. Nico gituma Paulo yaramaze kubimenya akavuga ngo mubeho mudafise ijwi ribagiriza, akavuga amajambo menshi ngo mugire conscience iri pure. Kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira intambara rikatubwira na conscience, nuko autorité umuntu arekura imuvamo. Yesu yabaye umuntu afise ubushobozi bwo guhindura ibintu, ariko kandi ubushobozi bwari buhagaze kuko avuga ati data ndumva ico avuga cose. Muyandi majambo Yesu yavuze ngo ntaco nkora ntabonye agikora. Muyandi majambo bari muri communion ituma n'igihe Yesu yarorinda kuvuga atarinda kugira signature ngo niko data avuze, kuko baraba associé. Ndakwifuriza muri uyu mwaka ngo ube mu associé w'Imana, kugira ngo mumaze gushika kuri uko kunywana utangura utegeke. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Aratontoma, ariko mwibuke yuko atabubasha afise bwo guhekenya. Rero mumugwanya mufise ukwizera gushikamye, mwibutse ko ivyo bibazo mufise na bene so mwinshi barabifise, haleluya. Ariko kandi mumugwanya umuriro. Ico ndawukundira umuriro wama usigaho ubudasa. Aho umuriro uciye ibintu nibisubira kuguma uko byari bisanzwe bimeze. Ndavuze ngo umuriro w'Imana wake mu buzima bwawe, ndavuze ngo umuriro w'Imana uze mu muryango wawe, ndavuze ngo umuriro w'Imana uze mu vyawe. Waragize ingorane, duhagarike kuyivuga no kwidoga. Hari abantu bakunda kuguma babwira abantu ingorane kugira ngo bace bakwitabira nka hofre. Araba ayaya, reka nakubwire trop c'est trop. Harageze yuko uheze ruva ikibazo. Warahawe ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Yesu ashimwe cyane. Subira muri position yawe y'umuriro, hama opere mu muriro wawe. Yesu ashimwe cyane. Eliya ashiraho demonstration. Aje gushiraho demonstration, ndashaka kurangiriza ku kintu kimwe. Sindahasoma kugira ngo sinda gutwara umwanya, ariko genda usome mu bami ba mbere 18 kuva kuri 41. Abami ba mbere 18 kuva kuri 41. Ingogaruka kandi Silva sigiyo Bibiliya ngaho onya ntanga kakarorero. Eliya araza arabwira Ahabu, guma ngaho ku musozi wewe. Arabwira umwami Ahabu, ambwira ati Ahabu, ko twakuyeho ubucafu mu gihugu. Bwana asifiwe sana. Mumva ikintu amubarira, ambwira ngo wewe irukanka kubera imvura igirigwe. Ariko kuri uwo murongo Eliya avuga ijambo rikomeye nshaka ko Imana idepoza mu buzima bwawe uyu munsi. Aramubwira ngo iruka kuko ndumva igihinda. Mu bisanzwe y'imvura igirigwe barabibona, ntimubibona? Nza guheza itaragwa, ntimubibona? Iyo imvura igirigwe ntibavyumva barabibona. Sinzi ko muko muranyumva neza. Hari akantu mwumvise, hari ikintu mwumvamo. Iyo hari ibintu bigiye gukoreka birabonwa ntivyumvwa. Du verbe kumva. Eliya aramubwiye ikintu gikomeye, amubwiye ati muri jewe iruka. Apara ntutambuke boro nk'umuntu w'amafyeri. Iruka cyane. Fata umukogote wawe wiruke kuko muri jewe numva hari igihinda kimeze nk'imvura. Ariko ndashaka kubibutsa yuko ichariko kirahinda outside. Ichariko kirahinda, chariko gihindira mu muntu w'Imana.
ni kangahe mu buzima bwacu twumva hari igihinda ariko kitandukanye n'ivyo turiko turabonesha amaso? Ni kangahe twumva hari uruzi rw'Imana ariko ivyo amatwi yacu ariko arumva atari uruzi rw'Imana? Ni ryari twumva ko hari umugisha w'Imana igihe amajambo ariko avuga intambara? Ni ryari twumva mu buzima hariho uruzi rw'iterambere igihe hanze ariko atubwira amaraso? Hari igihe ivyo tubona bitandukana n'ibiriko birakoreka mu mpwemu. Bwana sifiwe sana. Ndasubiremo, hari igihe ivyo wumva bitandukana n'ivyo uri kurabonesha amaso yawe. Nico gituma Paulo yavuze ijambo ryiza, ntitugendeshwa n'ivyo tubona ariko tugendeshwa no kwizera. Ivyo numva birantera ubwoba ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoba bukurikirana n'igihano. Rero sinzokwemera kuba umuja w'ubwoba, kuko iyo ubwoba bwantekeye igihano kiba kiri ku muryango wanje. Ubwoba ni instrument yatira umudayimoni wa punition. Rero kuko ntashaka inkurikizi z'ubwoba, ni hehe noreka kuronkera ubwoba igihe ivyo mbona bisa nabi n'ivyo numva bimeze nabi? Ni gute nk'umuntu ntogira ubwoba? Ni gute ntogira ubwoba? Igituma conyene ntogira ubwoba nico Eliya yakoze. Yagiye ku musozi w'Imana gusenga. Fuka amasira, agenda ku musozi w'Imana gusenga. Reka ndababwire abantu b'Imana, igihe tugiye gusenga Imana ishikana ibintu aho ikonforma ivyo twiyumvamwo n'ivyo tubona. Imana rero yamusezeranye ko uruzi rw'imvura rugiye gutemba, ariko naho ryari isezerano ry'Imana ntiyicaye, ariko yaragiye arariteramira, araveya. Si kubera Imana yaduha amasezerano meza tutagomba kuba maso. Si kubera Imana yakubwiye amajambo menshi akomeye yo kunesha bikudisqualifia muri responsabilité yo kuveya. Ivyo ntibikugira umufeneya. Si kubera Imana yaguha amasezerano ucika umuntu yambaye isengre ariko araholaxa kuri plage. Ariko kandi hariho ardeur, hariho umuriro wo mu mpwemu. Ishengero ry'Imana rigomba kwatsa, hariho umuriro wo mu mpwemu. Ubuzima bwawe bugomba kwatsa kuko yarasezeranye. Ariko kandi ndagomba yuko ivyo yambariye bisa n'ivyo ndiko ndabona. Igapi kihari hagati y'ivyo ndiko ndabona n'ivyo yambariye igomba gufutwa n'amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ico yakubwiye ku muryango wawe, hari ico yakubwiye kidasa n'ico uri kurabona, hari ico yakubwiye yatangura wa mugambi. Hariho contradiction, hariho confusion, kugira ngo ntugume mu kuzazanirwa. Go ku musozi umurabe. Nyene kuvuga turakeneye kumuraba, nyene kuvuga turakeneye gucomekwa hamwe nawe. Aho tumubwira ngo hanze hari izuba ryinshi, ararungika Gehazi. Gehazi, genda urabe ko ari Imana yakoze muri uku kwezi. Gehazi aragaruka ati rien, kuko yagomba gusenga gushika habayeho conformité hagati y'ivyo ariko arabona n'ivyo Imana yamubwiye. Reka ndangize mvuga gutya. Waratanze imitwaro myinshi, warabwiye ngo abantu bagusengere, igisagara warakimaze n'amahanga warayagiyemo, abantu bagusengera, aho ikibazo cawe ni caheze. Ariko reka ndangize mvuga ijambo nzo kwigisha hagati muri irindwi. Imana yarabwiye Abisirayeli ngo itara rizo ripfe rizimye ku gicaniro. Abahungu ba Aroni bagenda kuzana umucanwa wo hanze. Bazanye umucanwa wo hanze baca barapfa, kuko umucanwa Imana igomba kwatsa si wo twemporta. Utunzwe n'amasengesho y'abandi igihe kinini nta n'inyishu uri kurabona, ariko Imana ntigomba yuko uko na connecte n'abantu ariko nuze kuri yo aba ari igucanirira, kuko umucanwa ukura mu bandi Imana ntiwakira. Uravyumva, ego ni vyiza gusengerwa, ariko kandi iyo wagize utanga imitwaro myinshi ariko ugahunga icumba cawe, aho uvuga uti Imana uruzi rutemba muri jewe, ni gute ari abandi bo rusengera kandi rutemba muri jewe? Asanga hari uruzi rw'Imana mva rukororaka mu buzima bwawe, asanga hari ico Imana yakubwiye. Ni kangahe muhora mubaho ukabona yuko ivyo uri kurabona bitandukanye n'ivyo wizeye? Biramaze kubashikira, biramaze kubashikira. Abantu bakagusiguza, abantu bakakubaza, ariko ivyo uri kurabona bigatandukana n'ivyo wizeye. Ico gihe, igihe ivyo ubona bitandukanye n'ico wizeye,
amasengesho niya resolve ico kibazo, kuko amasengesho azana ivyo wizeye à l'existence, bigafata forme, abandi bose bakabibona, confusion igahera, kuko wabiteramiye, tu as veillé jusqu'à la réalisation de la promesse. Ndarangije mvuga ngo iki ni gihe yuko mu buzima bwawe wemerera umuriro w'Imana ukaka.